dusanzwe twaratewe iteka ryo kurongora ibikorwa by'amashirahamwe byo muri kano karere, sinzi uko bavyita Afrique de l'Est et du Centre. Rero uno munsi dufise ibikorwa vy'uko abo banywanyi bose bari mu cyo twise plateforme Afrique de l'Est et du Centre, la PAS, irongowe muri ANSS, baje kugira ngo batwigishe nico twita atelier kuri leadership, ni nkuko kubimboneza mugabo no kubimboneza mu vyerekeye ibikorwa dusanzwe dukora, kugira ngo dushobore no kumenya ingene twokunganira amareta mu vyo bajejwe nk'abantu bo mu mashirahamwe ategamiye inyungu canke batari mu ma politique, ariko uruhara rwacu ari uko iyo ibintu bitameze neza dushobora kubibona kandi tukabivuga, dushobora no gutanga impanuro tuti ibintu bitameze neza vyokorwa gutya. Mugabo kandi natwe ntidusigara inyuma, ivyo dutegerezwa gukora tukabikora, kuko bamwe mu bihugu vyabo barafise uruhara rwo guteza imbere igihugu. Rero ibikorwa twabitanguye mbere kuwa mbere, uno munsi wabaye umunsi wo gutangura iyo atelier, mugabo twatanguye kuwa mbere n'aba president b'amashirahamwe, no babwira ko n'amashirahamwe 20 ari muri Chad, muri Cameroon, muri Congo Brazzaville, muri RDC, muri Centrafrique no mu Rwanda. Ni iteka rero rikomeye ku Burundi, uko kubona muri bino bihugu basanze ari Burundi biciye kuri ANSS, ariko ni ya darapo y'u Burundi guma yerekanwa. Ni iteka rikomeye kubona baratwizeye. Abo mu Faransa mwabonye nibo twabikoranye kugira ngo dushobore gushika kuri urwo rwego, ariko kandi mu mashirahamwe ryaba nk'ihiganwa kuraba ishirahamwe rimaze gushika ku ntambwe ibereye ishimishije, cyane cyane mu kugene umuntu akoresha amafaranga. Umuntu wese pasi yo kumva urunani rw'amashirahamwe yo mu buseruko no hagati. Kandi ivyo bihugu nkuko nababwiye ni ibihugu 7, tukaba dufisemwe amashirahamwe 20. Iyo pasi rero ikaba yaje kugira ngo ifashe ayo mashirahamwe gutera intambwe, mu majambo make no kugerageza kubashikana ku ntambwe ANSS ishitseko, kuko yatowe kuko ishitse ku ntambwe ishimishije. Tukagerageza rero kusunika n'abandi ngo bashobore gushika aho tugeze. Mugabo turetse ANSS turafise n'ukuntu turaba yandi mashirahamwe afise ibindi yo bifise bikomeye birusha mbere ivyo muri ANSS, kuko usanga tudakora bimwe twese, tugaca tuza turahana twigishanya kugira ngo twese tugere ahantu tuzoshobora guterera mu bihugu vyacu muri rwa rugamba ONUSIDA na OMS isaba yuko mu mwaka wa 2030 ibice 95% vy'abantu abenegihugu boba baripimishije. Muri abo barasanzwe baranduye, muri abo 95% babe barashizwe ku miti. Muri aba bazoba bari kuri ya miti ya ARV 95% bazobe umugera utakiboneka, ico twita charge virale indetectable. Ico twiteze nuko amashirahamwe asubiye mu bihugu vyabo. Mugabo ikindi naco nuko twaciye tushiramwo n'amashirahamwe y'u Burundi, na cyane cyane amashirahamwe yatowe guserukira yandi
muri ICN ni rwa rwego rukomeye ruraba amahera akoreshwa mu mahera ya Fonds Mondial. Murazi ko niyo mahera menshi turonka mu ngwara zitatu: malaria, VIH na tuberculose. Rero haheruka gutorwa inzego. Muri izo nzego hariho uruhara société civile ifise. Muri iyi formation ya atelier twashimye ko abaserukira yandi mashirahamwe boza kwiga kugira bagire ubumenyi muri ayo mabanga babashinze, bayakore bazi icyo bashinzwe, kuko leadership ni ikintu iyo bagushize imbere urinda kwiyibagirwa, ugashira imbere inyungu y'abagutumye, na cyane cyane ukamenya yuko bishobora no gushika, yuko wemera yuko ushobora no gushikirwa n'ibitari byo, uko ntubukiraba. Nivyo rero twagize icyo rero tubiteze ko nuko bava ngaha bumvise uruhara rwabo, hanyuma kandi bakava ngaho bavuga ngo transformative, no kuvuga ngo biguhindura mu vyiyumviro nkumbure wawe urugira, ukagira ivyiyumviro biteye imbere bigutuma uzoteza imbere ishirahamwe mbere n'igihugu cawe.